Tizame uso namsifu Bwana kwa niyoniweka utakaso. Bakunzi abo mu Kristo Yesu, ndashima Imana impaye umwanya wo kongera kuyishingira intahe mvuga ijambo ryayo. Reka nsenge Imana twongere kubandanya twumva ijambo ryayo. Mwami wacu Yesu Kristo, ugira neza, ndagushimiye umwanya mwiza wongeye kumpa ngo ndagushinga intahe mu ijambo ryawe. Ndasengeye umwanya ngo wikimazi, ndasengeye n'inyigisho mwiza Yesu Kristo ngo ubwanje mfashe inkoreko igiki mfashije benda tebose bagiye kuyumviriza, ubahezagire wesho mu ijambo ryawe uzobukoze. Ni mwiza Yesu Kristo je nizeye, amena. Bakundwa bo muri Kristo Yesu, dusangiye ukwizera. Irijwi mwumva ni rya Arfaxade, nkuko nabisezanyeje mu cigisho nakoze uherutse cavuga ngo cigwa ca kani. Ngomba kubabwira ya migwi 10 y'abanyavyaha. Navuze ko ishaka kuba imigwi myinshi ikaba mike bivanye n'umwigisha. Natekanije imigwi 10 ngomba kubabwira, niyo ntoyimara no munsi nzoyivuga yose mpaka ndababwire. Namaze gusenga kandi intangamara kino cigwa narayikoze, igenabwira ivya Akani ko yakoze icaha, agakwegera ihanga ryose, agakwegera umuryango wiwe, agakwegera umugore wiwe n'abana kubwo icyaha cy'ubusuma yakoze. Yari ku rugamba ariba amazahabu, amafeza n'ibindi n'impuzu, hanyuma akwega rero ako karambaraye. Mu migwi ngomba kubabwira hano, umugwi wa mbere ndawita abantu batitwararika. Mu Congereza tubita the careless. Uwo niwo mugwi ugoye. Uyu muntu yikorera ivyo yigombera, na cyane cyane umunezero w'isi. Akora ivyiwe, ivy'ubuzima bwiwe, ntabona ibirenzaho. Iyo icyumviro cy'ivy'Imana kimujemwo aca yirengagiza. Uyo ntakana ko Imana iriho, ariko ntacyo bimutwaye. Arazi ko Imana iriho, ntabwo abihakana, ariko we ntacyo bimutwaye. Nayo majambo akurikira cyangwa ngira mvuge ntacyo ayibazako. Icyaha ntacyo akibazako, agakiza ntacyo akibazako, urupfu ntacyo agwibazako, ubugingo budashira ntacyo avyibazako. None navuze abantu batitwararika. Ubonye umuntu atitwararika icyaha ngo akirinde, ngo akimenye, cyangwa akiza ngo akamenye, ngo akakire, ngo urupfu ngo amenye imvo z'urupfu n'icyo kora bw'urupfu, na cyane urupfu rwa kabiri. Umuntu niyo twita ubutitwararika. Icyumviro cy'uyu mugwi canke cy'abantu bari muri uyu mugwi ni kurya, kunywa no kwinezereza. Ugombye kubona ivyo byo kunywa no kurya no kwinezereza ubisanga muri Luka 12 ku murongo wa 19. Umugwi ugira kabiri n'abantu bahenzwe canke bazimijwe. Mu Congereza tubita the deceived. Abaye abantu bahaye amatwi inyigisho z'ibinyoma, kandi inyigisho zibazimiza, zihumisha amaso yabo, kuko womengo izo nyigisho zifise fondation mu ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bajimijwe. Usomye muri Petero wa 2 igice cya 3 kuri 6 herekana iby'abatungu badakomeye bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakihamagarira uguhona. Usomye aho hantu hose wosoma ukabona. Kandi kimwe mu byerekana
iminsi y'iherezo ni ukugwira kw'abigisha b'ibinyoma. muvyibuke abigira abavugishwa icyo bakora bahenda abantu benshi bari buzimijwe ntibatahure ko bajimijwe. hano hari amajambo menshi no basomera Timoteyo wa mbere 4 ku murongo wa mbere gusha kuri 3. reka ndahasome kuko herekana hano uyu mugwi w'abazimizwa. ariko mpwemu avuga byeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ibyizegwa bagashira umutima ku by'impwemu zizimiza no ku byigisho z'abadayimoni, bavugisha ubujyajya bw'abanyabinyoma, bokeje icapa mu mitima yabo ibagiriza ikibi, baziza kwabirana, bazana ibyo kurya kandi ari vy'Imana yaremye kugira ngo abizera bakame iby'ukuri babige bashima. ikindi gice cyerekana uyu mugwi hanyene muri Timoteyo wa 2 igice cya 4 nsome ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 4. Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 3 gushika ku wa 4 avuga ngo kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo kuri 4, kandi bazokwiza amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. hano hari ukuzimira kuko bazozimizwa, kuko bakeneye abigisha bababwira ibyo bagomba, ibyo bahuje. abigisha nabo bavuga ibyo ugomba cyangwa ibyo ntagomba gusa, barate bakavuga n'ibyo bane bigombeye, bakakuzimiza kubw'inyungu zabo. Nico gituma gusoma ijambo ry'Imana cyane umuntu agisomera bifise ikimazi kinini. iyo umuntu aripindishije biroroshe kuvyumva. nanze gusoma ibice byinshi kuri uyu mugwi, hari ibindi bice mwosoma ugomba kwisomera. Timoteyo wa mbere 4 ku murongo wa mbere gusha kuri 3 ugomba kwisomera wo vyumva. navuze Timoteyo wa mbere 4:3 aho nahasomye. Timoteyo wa 2 mu gice 3 umurongo wa kuri ya mirongo myinshi nasomye, woyisoma havuga ibyo mu gihe cy'iherezo nyene. aho nasomye ni Timoteyo wa 2 4 kuri 3 kumbusha kuri 4. ahandi ni muri Matayo 7:15 gushika 16. ahandi wosoma nyene ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo 19 ko nasomye ibice 2 gusa. hanyuma rero naho inyigisho vyoboneka ko ari iz'ibinyoma, abazumviriza ntibobura kumva zitandukanye, kuko nuko nabivuze uri umuntu kijijwe inyigisho zizimiza wozumva ukavuga ati ziyamara ziratandukanye ni n'amajambo usoma muri Bibiliya ko bazimijwe cyangwa bazimizwa bapfa gukwirikira gusa, kuko nta mpwemu abarimwo abayobora. none umugwi munini cyane w'abantu benshi muri kino gihe batazokumva inzamba kuko bazimiye kandi bajimijwe. rero abigishwa b'ibinyoma bashobora kugira umwete gusumvya n'abakristo b'ukuri mu gukwiza izo nyigisho zabo z'ibinyoma. ingesome uwundi mugwi ugira 3 na abaharira. mu Giswahili mu tubita ngo wabishi, mu Congereza no tubita ngo the objector, n'abantu baharira. abana bavuga ko Bibiliya yigwanya. wumvise umuntu ko yigwanya, abari muri uyu mugwi cyane no muri twebwe wavuga ibi sintiya kubabwira. abari muri uyu mugwi ntibemera ko ari abanyabyaha kandi ko badashobora kwikiza. kenshi avuga ko abasiguzi b'ubutumwa ari ndyarya. uzokumva unavuga ko akoze Imana ari ndyarya. yumvise umuntu avuga ukoye
witonde kuko maze kubigisha ko atamuntu adacumura, nabigije ko bose bakoze ibyaha kuko intumbero no kwihana. Iyo umuntu yihanye ntabakiri indyarya, ariko ari umuntu yita abantu bose ko ari indyarya, ko atanumwe azoja mu ijuru. Rero hano kwabira amaso mu byo tuvuga, niyo twumva abantu mu ijambo ry'Imana uca wumva umuntu ahagaze. Bemeza ko bose bameze uko, ko bakoze Imana bose ari indyarya. Bongera ko ibi ngo nimba Imana ibaho, ni kuki yemera ko ibibi bibaho. Natwe tukiri abanyabyaha ibyo twaravyibaza, tutarakizwa ibyo twaravyibaza. N'umuntu agiye oye urumva ntarashika, aracyari kure gose. Umuntu abona ibibaho, ibibi biriho, ntamenye gituma ibibaho, agacara mu Imana, uyo muntu urumva aracyari umunyabyaha, aracyari kure, sinzi ngo azoshika ryari natemera kwihana. Rero baca berekana ibibi byinshi bibera ku isi. Ayo majambo yose uwo muntu avuga ni icitwazo kimuhuma amaso kugira ngo abandanye gukora ibyaha. Umuntu akora ibyaha arihumuriza, hari n'igihe asoma amajambo y'Bibiliya amuhumuriza, ariko azi ko ariko arakora ibizira. Reka mbere nsome n'umugwi ugira kane. Umugwi ugira kane uvuga ngo abatemera ko Imana ibaho. Aba batemera ko Imana ibaho bari imice itatu. Iyo mice itatu yanditse mu Congereza, ariko bose no mugume witwa ko batemera ko Imana ibaho. Umuce wa mbere mu Congereza witwa the agnostic, uwundi witwa skeptic, uwundi witwa atheist. Ndabisigura neza ariko byavuze muri aho mu Congereza kuko bose nabatemera ko Imana ibaho. Umugwi wa mbere ni se agnostic, bavuga ko atawuzi neza ko Imana iriho canke itariho. Ntibemera neza ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ntibemera ko agakiza kabaho, bavuga ko ari ivy'abantu bapfa kwivugira. Ntibemera ko ijuru canke umuriro bibaho. Abantu nk'abo muzobumva, nimwamara kubumva muzoca mumenya uyu mugwi barimwo. Kandi naba muri twebwe binyegeteza muri iye, nkuko nabwiye nti umusako uri kuraza wo kudusaka nimba turabizigirwa icyaha ku cyaha, kugira ngo turabe ko ibyaha twabihebye, kuko ari umuntu yihumuriza kandi akibigenderamwo. Si jeje nyine mvuga ubutumwa, twese tuvuga ubutumwa, benshi bavuga ubutumwa, nanje ubutumwa abandi bavuga burandaba nkabwisuzumamwo. Nubwo mvuga burandaba nkabwisuzumamwo, nico gituma bitantera isoni kuvuga ubutumwa. Niko Paulo yavuze mu gitabo cya Roma cya mbere ku murongo wa 16 na 17. Rero abo bantu bahakana ukwizera kw'abakristo. Umuce ugira kabiri muri umugugira kane, bamwe navuze bitwa skeptic, ntibemera ko Imana ibaho canke ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Bobo ntibakeka, baremeza ukwizera kwabo kandi bagwanya abakristo. Mwumva uwo mugwi nawe uko umeze. Umugwi umuco ugira gatatu muri umugwi navuze wa kane w'abatemera ko Imana ibaho, abitwa atheist. Baragwiriye nko muri bihugu turimwo, aba atheist nibo bagwiriye kwere, baragwiriye cyane. Bemeza ko atamana ibaho, berekana ibintu byose ingene byabayeho bakoresheje ubwenge, bakoresheje science. Mu cyonge tuvyita phenomena of creation by natural causes. Urumva abantu bize namwe muraze ababwiye ngo abantu bavuye mu nguge bajya bitwa aba atheist. Kubera ko rero Imana iriho kandi ko Imana yiyerekanye bike mu ijambo ryayo no mu mwana wayo, umukiza w'abantu bose, turavyemeza tudakekeranya ko Imana iriho. Imana yaremye ibintu byose. Bakundwa, igituma nama mvuga ibi byaha ndabyigisha ko no kugira ngo abantu twese twitunganye, twicekinge,
turabe ko atakadusigayemwo n'akari gasigaye gacike. By'ukuri bisaba ko dukizwa neza, tugakizwa rwose, tugashika ku rugezo Imana tugomba ko ngo bizoshike twinjire mu bwami bwo mwijuru. Kandi tukiri kwisi ngo dushinge intahe Kristo, tuvuge ivy'Imana, tuvuge ijambo ryayo atabwoba. Hano mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 30 avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, abamaze kuvyihana bakabireka ntibakiboneka muri iyi migwi. Abo nabera biteze ko inzamba ivuga. Mvuze imigwi ine gusa kwirago nzovuge imigwi ikwirikira ikindi gihe nkurikije umwanya uwo mfise. Reka nje gusenga Imana, ariko umuntu wese abandanye kwiyumvira vy'ukuri aho ahagaze nuko bimeze, kuko tutiyumviye by'ukuri ngo dushike ku musaraba ntaco nyene twozoshikako, ariko twizere ko Imana izotugira ubuntu. Reka nongere gushako ka karirimbo muri byose, mbandanye kumva ijambo ry'Imana kuko turyumva iminsi yose, dukorera Imana mu bwizigirwa, tuyisenge, nitunegure ijambo ry'Imana, nitunegure ibyavugishwa, ariko dusenge Imana. Umuntu wese arabuka ameze, kuko nta wuzi umunsi n'isaha yose azozira. Bandanye kuba maso, irivuga ngo uko byari mu gihe cya Nowa niko bizoba ukuza kumwa n'umuntu. Amina. Mwami wacu Yesu Kristo, ndashimye ndakengurutse umwanya mwiza nk'utwumva ijambo ryawe Mwami. Ijambo ryaduhumura amaso tukihweza tukabona. Ubwo yavuze ngo umpezagire, uhezagire mu ijambo ryawe Mwami, utugire ubuntu utahura ijambo ryawe, ngo tugushingiye intahe, ngo dutinye icyaha, ngo duhebe icyaha mu buryo bwose Mana, ngo tugutazire. Ndagushimiye ko ijambo ryawe rikivugwa, ndagushimiye ko byemera ko ijambo rivugwa, kuko abanyabyaha bose, abatihanye bose, ingero yabo ni muri utazima. Natwe ntitwifuza kujamwo, twifuza kurokoka. Nabo zokumva ijambo ryawe bose bagakizwa, bakakira Yesu nk'umukiza. Mwami, ndasenze ngo twibuke, udushoboze kwitahura ijambo ryawe, udushoboze gushinga intahe. Senge programe zose dufise Mwami wanje Yesu Kristo zo kuvuga ijambo ryawe, ubwacu ngo dukizwe, n'abandi bene data benshi bakiri mw'isi ngo bakizwe. Turasenze ngo turongore, ngo dushobore kuvuga ijambo ryawe atabwoba, ngo tugushingire intahe. Nkomezi zawe zo muri twebwe turivuga ijambo ryawe atabwoba. Ubwanje ushoboze, bene data bashoboze, uduhe inkomezi twebwe twese. Ubibuke abantu bawe Mwami, abakiri mu byaha bibuke, boke guhura na Kristo Yesu bibuke, bigaragaze nk'Imana mu bantu bawe, bigaragaze nk'Imana mu ishengero ryawe kiri mw'isi. Abo gutabagu batabare
nukuri urakoze kuzodukoresha ukatugira ubuntu, urakoze kandi ko uhagarije ijambo ngo rishitse, kuko mu ijambo ryawe amasezerano menshi meza. Ndagushimiye ko umukiza mwiza kandi kudukunda, mu izina rya Yesu umwami kusabye nizeye, amen. Imana ibahezagire mwese. Shalom, shalom.